ndabaramukije cyane ndabifuriza amahoro y'Imana abane namwe umwe wese bivanye naho aherereye. Nkuko bisanzwe muri kubona nimbona Irene asanzwe abategurira ibiganiro bijanye n'ingo n'imiryango. Hama nkasaba umuntu atarakora subscribe ayikore, uwamaze kuyikora nawe ndamukunda kandi cyane. N'utarayikora nawe nyene ageze mu kino kiganiro akande subscribe, like and comment. No munsi nifuje ko tuganira n'abakobwa canke igitsina gore. Igitsina gore no munsi nifuje ko tuganira ku bijanye no gukora, bagakura amaboko mu mpuzu bagakora. Kuko gusegerereza akantu kariko kose ugasega umugabo cyane ku bakobwa batararongorwa naho akantu kose ugasega umuhungu bitera agasuzuguro. Umwe wese rero ahari akura amaboko mu mpuzu akore. Ubu ho n'amamega yaraduze, sinzi yuko abakobwa bazokoma bari muri imputumega, imputunutu, amavuta yo kwisiga, mpezi ibi. Kura amaboko mu mpuzu mu abakobwa mwe mu abadamu mwe dukora amaboko mu mpuzu dukore. Kera muri monde ya kera ho mfatiye nk'akarero ho nkunda kwishimikiza cyane Bibiliya. Eva akiva mu rubavu rwa Adamu, we yasanze ibintu byose byuzuye. Nivyo dushaka kwigereranya no kwisi tugezemo, ariko ibintu byarahindutse. Imana yaremye ibintu byose byuzuye, Eva hitira mu bintu byuzuye. Ariko ubu ngubu hoho isi yarahindutse, abahungu barakora mugabo naho bakora ntibaronka byose. Ariyo mpamvu natwe abakobwa tukwihugira gukura amaboko mu mpuzu tugakora, tukabasahiriza pano kuko umukungu wamumusaba karakantu kose kira kintu cyose ugasaba umuhungu. Abakobwa 80% y'abakobwa canke y'abadamu nabo kureka amaboko basaba. Hariho ikintu nabonye kuri Facebook ryari cy'umu diaspora ari hano yariko aravuga ngo jewe nandikiye nk'umukobwa 80% abo nandikira b'abakobwa bose nabansaba, ariko 10% y'abahungu nandikira bobo abasaba ku bahungu ni bake, ariko 80% y'abakobwa benshi upfa kumwandikira rimwe gusa ryakavuga ati mpibi nibi mpereza ibi. Bakobwa nimuhinduke mukura amaboko mu mpuzu. Ubu monde tugezemo ni yo gukora, udakoze nta n'umugabo uzoronka, kuko abahungu ubu ngubaho bigeze bararondera bikanga. Bimaze kwanka icakora coco aca yiraramira akavuga ati je nzoba ndarongora. Nawe ahura abakobwa utwara baye benshi twaragwiriye. Ubu ngubu umuhungu aho yimonde igeze araba wa mukobwa afise akazi, wa mukobwa afise amahera, atarabyo nawe araba wa mukobwa afise iwabo bifise, akaro aja kuraba akavuga ati reka ntwara uyu nguyu abi wabo ni babona tubayeho nabi ntibazemera yuko umukobwa babaho nabi, usange baradufashije. Ubu ngubu niyo monde tugezemo. None wa mukobwa nawe udafise abiwanyu batunze, wa mukobwa utari kurakora uzoca ubuwande, umva utazosazira iwanyu. Rero mwabakobwa mwe ndabahamagarira kugira gute gukora, mukura abamoko mu mpuzu mukore. Imyugira hari gende nimba wicaye waheje mu mashuri yawe, kuko ubu ngubu ibishomeri bihari ni byinshi. Kura amaboko mu mpuzu ukore, genda wiga imashini ushone. Uwabuze umwuga nambwiye ati jewe ndazi gufuma, jewe nyene ndiko ndababwira kino kigano ndazi gufuma, andonde ndamwigisha gufuma. Kuko wahejeje ako gashuka kawe ukakadandaza, wahejeje kugafuma ukakadandaza, ntuzobura ya mavuta. Wigire neza ntuzobura twatumega. Apana ibintu byo gusabiriza yemwe ko ndabivuga bitera agasuzuguro.
gusabiriza bitera agasuzuguro. Naho namwe mwabadamu mwe mubatse kira kantu kose ukabwira ngo ukicara ngaho ugategemera ngo mpaka umugabo atasha ariho azana rasiyo. Iyo atazanya agashashi novuga agasashe karimo rasiyo ukacubyimba ukanganuka ukabyimbuka ebagabo uwo munsi umugabo akarara kujya musonga ataryamye. Wabona rero abagore siningere twakabaye wabona impuzu ya kanaka mukanaka nayo ngafise impuzu yi ngumugabo yamuguriye impuzu yi ngo nanje utayinguriye we ntiwoyigura nta maboko ufise ntufise amaboko abiri nkayo nawe afise. Gerageza mukore mukura amaboko mu mpuzu mukore mwabakobwa mwe kuko nutakora uzokwisanga wagiye mu byaha uzokwisanga ari hahandi mu butangura kuvuga ngo abakobwa ngo mwahemukiwe uzosanga wakunze abahungu 5 6 kugira ujye umukure kwiki n'ujye umukure kwiki n'uri umukure kwiki n'uri umukure kwiki ari kuri kurakora twa tuntu twose ukagira gute ukatwironsa ukakora ukaturonka aho gasuzugwe nikazobamo. Mama ugasanga usabye arakwimye kacubyimba ngo abahungu bose ngo nibabi ngo bameze nabi ngo bafise imitima mibi. We ntiwokora kugira nawe ibyo bintu byose uri kurashaka ubironke. Mu bakobwa twikebuke dukura amaboko mu mpuzu dukore tugeze muri monde iyi si ya none tugezemwo ni isi dukwiye gukura amaboko mu mpuzu tugakora nimba uri umudamu wo mu rugo ukoze n'umugabo agakora mugahuriza hamwe uzosanga muri kwiterambere giyiza. Mugani bari ko umugabo akaba ari wevunika wenyene wowe ukareka amaboko gusa utuntu twari twose ukadusaba umugabo na nyamugabo azogusuzugura ngo nazanye indera amaboko idakora. Rero byiza ni mukore nimba ibyo gukora birahari. Twema twahuye n'abadamu bikoreza avoka kandi baratunze umuryango. Ukajuja ngaha ngo jewe ngo ndi mwiza ngo sinokwikorera amavuka ngo sinokwikorera ibyo nsuzuguza. Ikintu kizogusuzuguza niyo nda yawe. Iyo nda yawe ni warara ubusa 2 3 we ntuzawisuzuguje. Byiza rero ndiko nukuri duhanurane mwabakobwa mwe mwabadamu mwe duhanurane twoye kureka amaboko dukore dufise amaboko. Imana yaduha amaboko yo gukora si amaboko yo gutera kinzara yo gutera kinzara oya dukore amaboko mu mpuzu dukore. Umukobwa umuhunga mwandikiye rimwe kuri Facebook akamubwira ati mpeze nimero za WhatsApp. Rero aba diaspora bobo nibo baraduhaze kuko baratuzi. Abo bateje sino kwitenga umukobwa ngo ndamwandikire ngo ndamubwiye ngo ndi hanze kuko nico yikarakora cyose aca cihoza ngo nzoza ndamuhanzoza kibazo uko amafaranga arayo bayora hariya baba ko birakuya bakora azoyaguha rimwe ntazoyaguha kabiri. Rero mu bakobwa mukura amaboko mu mpuzu mukore apana kwa muri kurasabiza utuntu twose gerageza mukore. Ndabashimiye cyane ubugeze kwa kino kiganira kuyu munota ngezeko atarakanda subscribe ayikande zari impanurano muheza gigo cyane.